guca ugweye rero ni kimwe mu bikorwa iyo bariko barasohora umwana. Iyo rero hageze gusohora umwana bahejeje ivyo gukubura imbere yuko babandanya n'ibindi gikurikira nico biba bita guca ugweye. Nyene kwakira umuvyeyi aje imbere n'utwana tw'ingimbi bakajana guhumbiza iminwe utubabi tw'imiryango myiza no kuvuga nk'ibinyamabuye, imyayi n'imishayishaye n'utundi bakatuzana mu kwaha no mu minwe. Abazi imbere rero bakaza baratera uruvino ngo nsanganira. Washitse mu rugo rero mu rugo rw'umuntu aza gusohoka arumva baravuye guhumbira ivyo vyatsi vyo mu miryango myiza. Iyo miryango myiza nabo bakubwira ko yari nk'iminyamabuye, imishayishayi canke imyayi. Bamaze kuva guhumbira rero bashitse mu rugo, umugabo n'umugore bo bavyaye nibo baca baza kwakira ugweyo rero insiguro ngahani baza ko umunsi yavyumvise nayo mababi yo mu miryango myiza baja guhumbira abaje gusohora umuvyeyi bajanye n'utwana tw'ingimbi no kuvuga abana bakiri bato. Kazoza FM, be your own boss.